ndabaramukije cyane aho muri ku isi yose haba bari ku mbuga ngurukanabumenyi n'abo turi kumwe muno mwanya. Je nitwa Ernest Ndikumana, hanyuma nkaba muno mwanya ari je ndongoye BU Family. BU Family rero ni iki? BU Family ni ishirahamwe rihurikiwe mwo n'abajene batari bake twiyumvire kuja hamwe kugira ngo dufashe abandi bajene gutera imbere cyane cyane mu kugira amakoperative mu ntumbero yo gufungurira abantu neza no mu ntumbero yo gufasha abagwiza atunga kuronka abakozi bameze neza. BU Family rero bivuye mu kinyamazuru bita c'icongereza, tuvuga ngo to be you, kuba wewe, kuba umuryango gute we dushobora kwereka ibyo dukora twagwa amaformation hama mukaja hamwe muri 10 mukagira ishirahamwe ry'iwanyu bigatuma igihugu gitera imbere namwe mukiteza imbere. Jerome ariko bivaye n'ibintu nkora abenshi banzi izina rya Jerome Joe Chief Cook. Uno munsi twavuga ati umunsi mukuru kuri twebwe, novuga yuko n'urubanza uko turatanga ama certificate ku banyeshuri tumaze iminsi turiko turigisha bahejeje ivyigwa muri no entreprise yacu BU Family. Rero kuri no munsi uri hejuru n'umunsi w'ibirori vyo kubaha ama certificate yemeza yuko ubumenyi twabahaye vyo kuri ibintu bize yuko bari capable kubikora. Ego kubera BU Family shimikiye kuri cuisine saine, uvuga gufungurira abantu ku magara yabo, kandi mumva ko harimo famille mu bisanzwe. Muri iyo tuvuze famille ntiharimwo abakiri bato gusa, harimwo papa, harimwo mama, harimwo n'abakiri bato. Cimviro ca BU Family catanguye muri 2014, ariko twaza turabikora nk'ibiraka hirya no hino twiyegeranya, ariko turahavuye turabishira mu ngiro muri 2022 mu kwezi k'umunani. Iyi ni inshuro ya kane. Mbono mvuga yuko barariha amafaranga, ariko kandi sinamva mvugana amafaranga kuko ni make ya paraporo bumenye tubaha, kuko twasanze yuko mu gukora ibi bintu tubigize gratuit 100%, twava dusanga duhuye na za ntambamyi z'uburyo bwo genda gusoma ivyo bagira ko ama pratique. Niyo mpamvu rero muri formation twaciye tubasaba umunyeshuri umwe azana 300,000 kugira iyo 300,000 dushobore gusuma vya bintu byose bakenera gukoresha kwigirako kugira babashe kwiga borohewe. Je m'appelle Islam Kishoro, je suis une étudiante de l'Université Sport d'Afrique. J'ai fait la faculté de services social et développement communautaire. Maintenant, je suis ici pour venir prendre mon certificat de formation pour la cuisine. Et pour la cuisine, on a fait beaucoup de choses. On nous a enseigné beaucoup de choses pour préparer, pour avoir les notions. Et puis, moi, on m'a enseigné comment préparer des jus, comme par exemple le jus naturel d'ananas, de banane, de pastèque, tout ça. Et comme la nourriture aussi, on nous a enseigné comment on prépare les poulets, les poissons. Il y a les poissons fumés, les poissons. Pendant ce temps, on nous avait appris beaucoup de choses. Et maintenant, là, je vais vous présenter une salade de fruits parmi les astuces qu'on nous avait apprises ici à l'école. C'est maintenant, là, je vais commencer à vous faire une petite salade de fruits. Vous allez déguster un peu. Que je suis en train de couper avec une coupure qu'on nous a appris, coupure en bournoise. Je prends l'ananas. Voilà, le cocktail que j'ai fait, c'est prêt à manger. BU Family, alors, c'est pour
Pour ceux qui veulent manger très bien dans les familles, on les aide. Pour ceux qui veulent instaurer des entreprises, on les accompagne. Pour ceux qui veulent apprendre la cuisine et les services customer care, afin de chercher un emploi dans d'autres entreprises, on les accompagne aussi et on les place. Alors, pourquoi l'idée de BioFamily? Nous avons observé des gens qui ont des capitaux et qui ont construit, qui ont instauré des hôtels, mais ils ont un problème de recrutement. Twizegire Sherina nkaba nifuza gutegura salade du chef. Ego mbere ya byose mbanza kwanza gukata igitunguru, salade kwisi yose abantu bakunda kandi turavye Serone ingene yayidekoye turabona vraiment yuko karyoheye ijisho, turabona ko gasa neza. Rero reka tumukeze mu kumukomera amashi. Atumwongera yandi mashi. Shimira shaka gusaba BioFamily yuko batoduta ariko tube abana babo nkuko batweretse kuva mu ntango, bamenye yuko igihe cyose bazoba barose ikiraka ntimuze mutwibagira, muze mutwibuke natwe turabizi ubu turabishoboye, ikimenyamenya mwaduhaye ikivyemeza ko tubishoboye. Rero nimuze muze mutube hafi, muduhamagare mu gihe habonetse akaraka, mu gihe habonetse ikintu cyo gukora, mu gihe hubutse ahantu bashaba ariko basaba abakozi, muze mutwibuke ko tuhari, muzoba mugize neza, Imana izoyibahezagirira. Nimwahombye amahera mwatanze mumve ko nimake cyane ivyo mwanose bisuye murabiza mwene uhejeje kuvuga ijambo yavuze ati twarize byinshi, hariho nk'ibintu vrema tuje ngaha jewe namesije ndabimubwira, yaratwigishije koma ukuntu bateka icayi, je namubwira ati krema nta cayi na bwanwa mu bisanzwe. Ica kabiri twarize amasorte y'ibintu
ry'amazina aha anya hari umuntu ngaha mpamagara bamubwira ati genda uzanire sipatire akamenya icyo aricyo mugabo muhire mubwiye nta sipatire ngaho onya ntacyo kubwira mugabo muri mwebwe ndabizi ko nakubwiye genda uzanire sipatire mukimba icya kabiri ngira ndabatera intege cyane twebwe nka twaje promosiyo twaragiye hamwe twariyumvira icyo twokora ibyo hariho abanyamahanga hariho umukongomani yamaze kugenda muganiyari nawe ubwiwe arifuza kugaruka kubera hariho icyo turiko turakoma nka sosiyete tuzocitirira izina rimwe muri bwiyo kugira ngo iyo igume yaguka hariho visi delege wanje nawe ntiyashoboye kuboneka ngaha yari kuza ari muri kiriri garden numva ko amaze kuronka akazi hariho ubundi konseye arakora amagato murabyumva muzomushorere muzomwongere abo bose tuzoja hamwe kugira ngo dukore ikintu kinini cyane murumva amagato ibiti byo guteka byose tuzoshira ubwenge hamwe uko twaronse kugira ngo dukore ikintu kinini cyane namwe rero ndabasaba ntimusige ngaho mugire ikintu mwubatse muronse amasertifika mukayicarika muhira vrema muzosanga mwabaye nka babandi nyene babakozi bo muhira iwacu mugabo muze mufate mwiyumvire ikintu mukora mushire ubwenge hamwe aha ndabizi mufise ubwe amatana atandukanye harimo n'umuze katisiya murumva aho nzoca mukora ibintu byinshi bitandukanye mukubatera intege nka mukuru wanyu ndongera nshimira abayobozi ba biyu family ni ukuri nkuko yavuze imiryango jewe ubu siniga ngaha narahejeje barampaye icemeza ariko nabihejeje kandi nabisohoye mugabo hariho nk'akantu usanga hagusaba bukebu umwandikiye mugatsinda bakwishuye wabaforme arakugira aho uri hose mu byo urimo byose nawe umbwira ati ndiko ntekera muhira arakugira. Jewe nsanzwe nkora mu banki nkuru y'igihugu ejo canke hirya y'ejo birashobora gushika tugakenera abantu bashobora kudufasha ikintu kanaka tukabikorako mu gihe mwo bitwemerera hama kuvyukuri nta byinshi mfise nogaya kuko byinshi nasa nugushima ko mu gihe igihugu kiriko kiraronka abantu nk'aba jewe yarambwiye n'amahera musaba numva umengane nk'amahera y'agafanta nyene kugira ngo umuntu muha umwuga turavye ingene twagiye turonka imyuga niyo vyagiye bica twasanze kuvyukuri burya mu Burundi kudakurikirana imyuga canke ibikorwa kanaka abantu bategeza gukora nivyo bitwica abantu bariga bagaheza mugabo bagacabona ko amashure yiwe yiza ategeza kuronka akazi ko mu biro oya si bose bashobora kuronka akazi ko mu biro mugabo gusa kubera ko dusanzwe dufise amaboko nituyamenyereze gukora ibintu bitandukanye kuburyo ivyo umuntu wese akoze babimushimire hama kibi gikorwa ciwe sivyo none mu majambo make rero jewe mfasha akanya ko kubashimira kubarimu mwakoze iki gikorwa cyo kutwigishiriza abantu hongera nkafata n'akanya ko gushimira banyeshuri babonye ko umwanya bomara atari wo kuguma bicaye muhira ngo barindiriye ubuzi n'ibindi bitanze bakavuga bati tugira tugende kungura ubumenyi canke kumbure turabe ico twokwiyongera mu ntumbero kugira ngo duterere igihugu cacu catwibarutse kuko nimba yantekeye imfungurwa ziryoshe nawe je uzobura umushitsi iwanje nawe agutekera ibiryoshe ugenda ubifunguye sivyo none nundi kanaka bigende gutyo hama turashimiye cyane rero ibi bikorwa mwakoze ibisigaye ngira ngo dusigaye kubona imbuto zanyu y'ivyo mwigishijwe tuzoza turabibona buke buke Imana bahezagire cyane.